Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Ubuheruka muri Murikira Ukuri. Gipanga aho batwinjiranye. Bako baratabana mu kiyaga. Turavuye. Muri bande mwebwe. Muri ko mutwinjiriki. Vyahavuye bigenda gute? Wapi? Jewe numva bidatahutse gato. None Marisa. Mwe natoyoyo. Oya. Ubu bintu ari bisanzwe. Panza wicare. Panza wicare mbe kumengo wahahamutse nibiki. Merci. Guhamuka byo burakute. Telefone bari mu bwato atanuma nora. Sa? No. Nawe abantu bawe ntibakwitaba. Erega hana je nivyo usanze nariko ndabwira Mariza. Naje nariko ndatelefona gipe nabandi mugabo nticamwo. Oya mugabo basha, oya ni mutekana. None mwa telefone bose. Birateye ubwoba. Turu mundi. Nje mubagiye bose. Nta numwe nta telefone. Nibipasa. Oya ba. Usanga reka barahanwa amareza adafata. Oya sindabyiza bose. Oya, ibyo sindavyemera. Kandi heze umwanya wa telefone byanka. Nukuri ivyo fundera avuga nivyo Mariza. Ibi bintu ntivyumvikana. Na kapiteni w'ubwato wewe yategerezwa kuza aravuga aho bageze. Sisa. Niwe muheruka kuvugana ryari gatoyo. Ce duheruka kuvugana bakigenda. Sivyo. Kandi bambwiye ko byose bimeze neza. None ntiwumva. Usanga bageze just ahantu hadafata reka kugira ubwoba. Oya nukuri. Oya. Mutekana. Ndabi. Nubwo ndiko na telefona Nipasa. Nibicamwe. Vyakweye. Ningura niyihe. Oya fundera itekana. Aya je nanje byanteye ubwoba nuko. Reka tugume tubarondera tumvirize basi. Ivyo barimo. Ariko madame. Nukuri naje kabisa numva ntatekanye namba. Reka. None boba baciye hehe ko kare twahora tuvugana gushika bashike. Justement. Aho hantu badahari. Bagdada bataniheje nawo mbona. Ega basha gusanga bishika n'ukuri. Ugasanga amatelefone yabazima. Je ndibaza habaye ingorane. Ushobora gushika. Oya pima. None utazimya ni kuri bose. Wapi? Habaye ikintu. Hasigaye ko tumenya gusa icari. Reka je nsubire ngerageze telefone kapiteni twumve. Reka twumve. Wumvise Mariza, wumviriza. N'ubu biranse. Ngo sinshobora kumuronga. Laba nukuri bebasha habaye iki. Cyase ndabitahura fra. None hoho. Muri sire ko bijya bwato bwari bukomeye. Oya kucerekeye ubwato. Fundera nawe. Erega ntibupfa guhaguruka batabanje kubusuzuma. Bategerezwa kubanza kuraba ko bumeze neza. Oya bumeze neza fra. Yego. None tugira icoco tekana. Tugira iki? Ibyo byose. Nuko hari ikibazo cyabaye, hari ingorane. Oya mugabo naho hari kuba habaye ingorane bari kuvuga. Nivyumvikana. Oya basha reka turindire umwanya n'umwanya mushobora kubona baduhamagaye. Jesse nibaza n'ukuri. Niba taduhamagaye. Uto telefone zose zibazima. Kameme nukwindura plan B. Hakikare. Nshobora kuguma twicaye kuri nta kibazo tekana. Niba taduhamagara turaraba ikindi dukora. Bega yemwe ibintu by'ubwo bwato nibiki n'umakuru watacu babwira. Allo maman, surprise. Kanye. Oui ma. Byankanze na. Yo, nkori. Ivyo niki? Raba neza. Kada usanga utazi no gusoma rikete bibahasha wewe mama. Ibi hano biteke. Naho nabaye musomyi ntaje noshobora gusoma ariko babaja hakira basitekurura wirabire nawe ikirimwe none nyine nivyo nzaniye kare none wowe gusa kundura urabe we nakubwiye ko ari surprise mama bengene bitekeye nibanza ko bashobora kubitekura ariko mama nawe nukuri zana basi ndakugerera era voilà mubona nuko bishoboye hingere ndakugirira urabe neza kanye agakoko kagomba gusa na kakuma naho nkoresha amaji ariko babaja ariko rero nibona ko ariko nyene vrema gusa kambwa ni keza gusumba kakandi yo
ewe mwana njura nyukija kakera Erega mama shaka usubire gukora ya mashu yawe aryoshe eherera ingene ukaraba ahanini shaka nsubire gukora amajiga mwana iguma wewe kanyenyeri wanje mbe hajyawe we nguma wiyumvira mama wawe gusa ariko shaba none hajya ubona ubundi yoza imbere yawe ko ari yo bane uraryohewe none basi ariko noreka kuryoherwa mwana gusa gusikiga mama ufise ubwoba ko utazoronka abakiriya ego nivyo birimwo mama nongera nta nonoro nkashorera oya ju yawe gama je nukuri ndazi umuntu wese azoyumviriza azoyigura nukuri jaho nta bwoba mfise burya ikindi kintu kinteye amakenga nibi bihe ubona turimwo apo ibihe ga mama ibihe burya ico kintu co kubuza kudandaza amaju ni kiki reka aha abantu bose batekewe n'ubwoba kubera bwa bwato babura irengero mwana ariko mama nawe nukuri nukuri akunda kugira ubwoba nukuri hari ubwoba ariko kubera burya bwato oya nukuri mama reka mwana wanje burya nta bubura ubwoba ibivugwa aho hanze ni byinshi aho bavuga ngo iki ariko ga mama nukuri abantu nabo mwana we baje batangura kwibwira batazi n'icabaye umve abo bo bamaze no kuvuga babikutse aho bamwe babita ku bandi Jesus mama umviriza ndakubwiye mama nukuri ivyo nibihuha urazi ko je ndi umujournaliste iyo ubwato bwaragize ingorane nico wa mbere nobimenya burya mwana burya n'amakuru niwe ndumviritsa nta kintu na kimwe bigeze babivuga none ntiwumva nta kindi ivyo bihuha bizana mama atari ubwoba mu bantu ukagira ngo burya urabeshe aha bwantekeye ntibora ibaze mana ukuri hariho n'abaca batangura kwagirizanya bata amakosa ku bandi wowe urikorera izo jus gusa wibere mama commerçante w'inguvu canke mbanze ndindire kanya uyama burya muri bihuha sinibaza ko hari abongurira mama nukuri umviriza mama ndakubwira ushima bazokugurira nukuri jewe nzobaza narise ko batokurangura izo badandaza hajya mu kabari wabo bambariza yego kwe nariko nokora Yo yashana diabantu nyambiri. Urazi gene ndarinda kukugurira. Yo neza sinigeze ndakubona. Ana ariko niruka shango sisange repetition yatanguye. Ariko botangura batakubonye. Cyacu ryawe handi bori kurani hehe reka reka. Ati bori kura he. Amajwi aruzenga irusangisha. Waba karironde. Nuko wizanye wenyene. Shira umusinze hehe. Nugira ubwoba nta repetition yotangutse utakubonye. Eka shari sibyo gusavye bireke no kuri bireke. Nibikiganati. Cyama ragwaye. Happy ntagwaye. Ngira yashitse muri repetition navyonse. Navyonse. Namenya gute gasha. Uyibuka gute bya Big Jam wewe. Reka. Eka shari sereka. Ibyo twe na Big byarahaye. Mu bisa nkuko tutakiriko. Yo kandi hewe nibyo. Siniyabona keshi muri kumwe vraiment. Eri byose kubera byashana ngo ni kanyenyeri. Sha. Kanyenyeri. Kanyenyeri ganati. Ego. Sidatahura igiziki. Ari kanyenyeri ndazi ko ari umugenzi wawe. Yego vraiment mugabo umenye neza ko ari we yishiye relation yatwe na Big. Sha nukuri naje numva ndiko ndatangara. Yemwe nuko mbimeze rero. Kanyenyeri n'umugenzi cyane. Ubwo sidiga numva avuga ko akundana na Big Jam. Yavuga gute kandi azi ko yivye. Igisuma nyene kanyenyeri. Eha. Urazi ko ageze ahantu atagishaka no kumvugisha. Nukuri ndatangaye vraiment. Je narinzi ko mufise ibiraka byinshi arico gituma mutaronka umwanya wo kuguma kashareka. Kanyenyeri ntaca atakoze kugira bitandukanye. Ivyo rero ubifata uko. Ariko gasha kanyenyeri naho yo bafise uruhara. Mugabo nawe Nadia ntibabyifashemo neza. Sa gutegarisa. Washaka nkora iki? Washaka nigana na kanyenyeri? Oyaha, apana je kunigana. Ahubwo wari kugira confiance Big Jam. None nari kumugirira confiance gute kandi yaguma avugana na kanyenyeri. Kuvugana si bisanzwe Nadia. Surtout entre umustar n'umujournaliste. Oya Charisse, burya sindike Jojo. Iyo si yo relation bari bafitaniye.
ivyo byose wowe ari kuma hafi ko ntigeze kwirukana cyangwa akwereka ko atagushaka ubu rero umenya ko ari byagezeko ibaze ko nagiye rero kumuraba agaca yigiye mazi gashamazi ico no guhamira ariko gamana wogabanya ishavu usubire wiyegereze big jam bitabaye ko uzohava umutakaza sindakubesha. Bega rundaka aho uri kuhakora iki ko wicaye wenyine gamugawe? Numva shanarambiwe no kuguma nicaye muhira ataco ndiko ndakora. Ubu rero washimye kwirwa wicaye ku kiyaga? Reka shacundurika aha nguma mfyuye amaso bashanda ko bwa bwato bwo kwibuka. Ati bwibu mbe uzi gute ko bwibiye? Sha kuri birababaje. Aha nawe ari wowe kunsanza aho avunyagireza ko ari je nabikoze nkuko bene wanyu babarengero bariko barabivuga. Bavuga iki? Ati bavuga iki? Ari wowe uratanguye. Oya none wewe ndakubaze ibihuha biriko biravugwa ntubizi mbiko bigazize. Jewe ibintu vy'ibihuha ntabyo nigera mwanya. Ikimbabaje nuko tutari ko turamenya ivyashikiye ubwato n'ababurimwe. Reka shakwigirisha abarengero niwe bariko baragiriza baziriko ko ari batumye bunyika. Sharutaka ibyo byo kwagirizanya ntuzushiremo. Eko bimenye rero ni muri ko mutwagiriza ngo turabarozi data wanje ngo rito kuzwanyigije ubwato ibintu mwe nivyo ibyo je ndabikubujije ntusubire no kubimbwira. Aho ngo turabico twokora. Inyambo gwaye ngaho bona twokora iki? Twokora iki? Iyi nganutse urindira ndakwereka. Unyereke iki? Ntidushobora kuguma twicaye. Oya ingo tuje kuraba ko tutobura na burya bwato basi. Aho rero biro hitani gipe uje kuraba none neza cyane mama we mfasha eka sigaho ndi umenye uhera hehe mfasha ugahereza hehe mu kiyaga epota yo Rudaka era yo John yesu umuntu areba yo n'umuntu John yone nawe ubona ko ari umuntu nyene ujya n'umuntu yo eko kewe niki ujya kumengo ni gipe yapfuye ujya sigipe ega bari n'abandi bariko bararemba yo changanya abuna changanya umfashe tumukoresha we Rudaka yaruka wapi je ndatinya gukora ku muntu yapfuye yoga Rudaka mfasha dupome mfasha dupome tumukure bw'amazi yayoye we wobo muntu yapfuye ishwi aho nukweka sinegera uranyumva yo yapfuye Rudaka inda yapfimvyesha yo kunda basagasohora ya mazi gipe ubwo arahava bamuzimagaye ni mu bice bizokurikira. Ubu naho ni wa mwati wasomera intererano mwatanze ku gice giheruka, ariko ngo dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe. Iyo nyifato ya Rudagara yo kwagiriza abarengero muyivuze kwiki? Bega mu bihe nk'ivyo umuntu yarakwiye kwifata gute? Intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Ntabihari Richard umunywanyi wa Murikira Ukuri ari mu ntara ya Rutara muri commune Bukemba ku mutumba wa Kabanga. Yagize ati inda ndende ihumira ikica ko kize. Ati nyifato nk'iyi ya Rudagara ni y'amacakubiri yo kwikunda yo kwikwegera ko kubona ko iyo umwari arayariye abandi bibasha atariko vyari bikwiye ko turira ku isahani imwe twese tuguma turi bamwe kandi tukaguma mu bumwe. Ati ni koko agafaranga karakundwa atariko ntigatume tubona ko abacanke bariya batugiriye inzigo ngo nuko tutashikiriwe. Ati umwe wese afise igihe ciwe kandi ico utari buhamvye ntukirangamiza. Ati ndetse no witonza mira ibinoza. Ati kandi nibutse ko mu bihe nk'ibi atavyama vyera ngo de. Ati neza nayo ntibora. Uno mwanya twandikiye niyo ndiko Samuel avuka mu ntara ya Muramvya ku mutumba wa Kibogoye, akaba yiga muri kaminuza y'u Burundi muri campus Kamenge. Ati iyo nyifato ya Rudagara yo kwagiriza abarengero ndayineguye cyane. Ati kuko abakozi bose ntibari kujana n'ubwato nkuko umukuru wa izine yari yabibabwiye. Ati ko bose batogenda ko abandi bazogenda mu nyuma. Ati kandi gasore yamuhaye urugezo nka gipe ko yayigiyemo kandi ari umuseruko. Ati vyongeye kuba atagiyemwo sikuvuga ko abaseruko bose bakumiriwe. Ati ahubwo nuko Rudagara atarashikirwa gusa.
Undi munywanyi yatwandikiye ni Habunimana Janine avuka mu ntara ya Cankuzo muri komine Kigamba ku mutumba wa Humure ya mbere ariko no musa akaba yiga muri kaminuza y'abigenge Gitega kuri ISPG. Yagize ati ku bwanje novuga ko Rudagara atokwakiriza ikibi abarengera ati kuko ivyo bizana amacakubiri atahubwo boje hamwe bakayaga kuvyo badahuriza ko gutyo hakaboneka umwumvikano hagati y'abarengero n'abaseruko. Ubu naho ni wa mwatu asomera intererano mwacishije ku nkora wa WhatsApp turabona Nizigimana Michel ari mu nkambi y'impunzi iri mu gihugu ca Tanzania neza Induta. Yagize ati ni vy'ukuri inyifato ya Rudagara ntabwo ari nziza na gato ati kubera mu gihe wagirije amakosa abandi utabifitiye icemezo birashobora gukwega akarambaraye ati mu gihe nk'ico twari dukwiye kubanza gukora amatohoza tukamenya ico bivako tukareka guca dukwiragiza amakuru tudafitiye icemezo ati kuko vyo hava bivyura ibikomere vy'akahise ati kuko barayamaze ngo inimenya niyo ntintegura. Reka n'ubu tugume mu gihugu ca Tanzania aho Prosper Kwizera nawe yagize ati ku bwanje iyo nyifato ya Rudagara ntabwo ari nziza na gato ati kuko biboneka ko urwanka afitiye abarengero rwamwiziziye gushikaho ikintu cose gikozwe n'abarengero akibonamwe akanenge ati barayamaze ngo umunwa wasi ubwanwa umera ubwanwa ati ico Rudagara yarakwiye gukora mu gihe nk'ico wari ukwikuramwo ishamba ry'urwanko riri muri we maze akivuga ko amahirwe atazira rimwe ku bantu bose ati gutyo byari gutuma atahura neza ko kuba atatowe mu bandi atakibi kibiri inyuma agatahura ko kuba atagize ayo mahirwe bitatumwe nuko ari umuseruko. Reka intererano zino musi tuzangirize kuri ni y'ukuri Ferdinand ari ku mutumba wa Mwayi muri komine n'intara ya Rutana. Yagize ati iyo nyifato ya Rudagara ni nyifato igayise cane idahumuriza abo badasangiye umugwati kuko birashobora kugumura abandi mu gihe ashishikaye kuvuga amajambo nk'ayo yo gucyoza abo badasangiye umugwi. Ati Rudagara yarakwiye kumenya ko mu bihe nk'ivyo bari bakwiye ahubwo kuja hamwe buzuzanya nabo badasangiye umugwi ati kuko vyotuma imyikeko igabanuka agaheza akamenya ko mu gihe yobandanya iyo nyifato ishobora kuba inkwezi y'amarere n'akarengo akataretse kaba gasema. Reka rero intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha. Ubu naho ni wa mwatu asomera akabazo mwice mweje gukurikirana. Akabazo nakagakurikira mufatiye ku bwoba bwa nyina wa Kanyenyeri. Mbega mu bihe nk'ivyo havugwa ibihuha vyinshi umuntu akwiye kugira yihe nyifato? Ndasubiramwo mufatiye ku bwoba bwa nyina wa Kanyenyeri. Mbega mu bihe nk'ivyo havugwa ibihuha vyinshi umuntu akwiye kugira yihe nyifato? Akabazo murakumvise mukamufisha mushikiriza twandikiye kuri nimero mumenyereye ari 61 ubusa 9 eka nawo wawifuza kwironkera igikino muri Ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp twandika kuri nimero 61 ubusa 9 tugeza tugagushira muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu za Facebook na SoundCloud. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko igice c'amajana 82 muri gwa rukurikirana rw'igikino muri Ukuri. Murakoze naho butaha. Cari igikino muri Ukuri. Muri Ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru Shikiriza.